mubiri iwanyu ngaho muca mutuzanamwo ngaho. Nivyo rero twe tuvuga tuti niba mutumeko uwo mukuru w'inama nshingamateka aze ngaho mukwiye, hanyuma duheze tudebate. Nivyo rero twashikirije, naho mwavuze ngo abashingamateka benshi nta cegeranyo twigeze turonka c'ivyo twavuze, kugira ngo tumenye tuti hariho abavuze ibi n'abavuze biriya. Ibi rero vyo kujaniranya en fonction des intérêts nivyo rero twebwe tuvuga tuti pas question. A few years later. Kuri iri genekerezo rya mbere ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2016, twashaka tubibutse yuko ari umunsi w'intibagirwa ku bagumyabanga no ku Barundi batari bake biyemeje ibintu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Maramutse, ejo bundi nakoze video mvuga yuko abantu bavuga ko Bunyoni yagomba gutoroka bibeshe cyane, ahubwo jewe ko mvise impuwe yuko burya Bunyoni amagara yiwe ubuzima bwiwe bwashize. Bo ubundi ko ndakora ni video sinzi uko yobamerewe. Uti kuki? Ndizeye ndazi neza iyo CNDD-FDD yuko bakoresha uburyo bwose bashoboye kugira ngo uri mu gasho baguhohotere ku buryo usohokamo atamagara ufise. Ndabikuye kuri uyu Radjabu, nabonye video yiwe ngo yakoze just akiva mu munyororo, kumbara niyo video yabaye ya nyuma yakoze mu bugingo bwiwe, mu yakoze kuvuga ngo nta uzi yo yagiye, je ndibaza ko yagiye tuhazi. Bo ariko imbere ko ndabishika ko nagomba nibukanye, hari ikintu nigeze kumva kera nkiri muto, nibaza ko hakiri kuri regime yabagaza nubwo tukunze kumusingiza. Burya kuri bagaza ngo barakora ibintu vya torture mu gasho, kimwe bakora bo torture havuye ngo nivyo numva bavuga, sinabonye umuntu ngo babihaye, ariko bavuga ngo baragushaka kugaburira bacitanga iki umusenyi, ibintu mbega bizokwica uvuyeyo. Hanini ngo basya amacupa ngo bakakugaburira ku buryo uvuye uzokwicwa n'umushishito. Ibintu nk'ivyo nta madata mfise nkiri munsi y'umutineje mu adolescent. Ariko hari ikindi numvise ku batemo de Jehova, abantu batemo de Jehova kumbure mombe vyabona no pun intended. Vyabona vya Jehova donc ngo babafungira ahantu baca bayinga, kubera ivyabona vya Jehova bemera Imana cyane, bakanka kuramutsa idarapo na kujya mu wundi bavuga ngo tubakuramutsa idarapo ushizana bari kuririmba ururimbo gahagarara, ibintu nk'ivyo. Bo rero bamera nk'abatabikoze, bagaza gaca batira ko baradupinga ko pinga leta, agaca bapfunga Soviet style nk'igisoviete, ahantu nyamba batabahari imyere ntabona umuco, cyangwa akantu kakamakaza karagwa mu mutwe, cyangwa akantu kaza karadoda mu gutwi gahoro gahoro, ngo ku buryo uvayo wayinzwe ntuza amasaha hageze n'ibindi. Encore une fois, ivyo ni ibintu numvise, sivyo nabonye. Hari umugabo mu mutemo de Jehova nabona, mugabo abatemo de Jehova kera ntibamenya ko ari kuyihinga nuko ari gukunda Imana cyane. Anyway, izo systeme zibiri nazumvise nkiri muto. Encore une fois, jewe nta muntu novuga kuva nci ubwenge numva ngo avuye mu gasha maze mu imyaka ini, abantu bagiye bafungwa mu gaje nanavuye mu Burundi. Bo rero naciye ndaba uyu mugabo Radjabu ngo yarakoze video avuye mu gasho. Biboneka ko hari haheze nk'imyaka irenga 8, imyaka 9. Iyi video iri ko hano bitango Radio Bujumbura International, ivuga ngo une année après son évasion, l'honorable Radjabu Hussein revient sur la crise au sein du CNDD-FDD. Now, iyi crise kumba nizo wundi munsi ndavuga ko ikintu ubona agomba gusa twobuserve Radjabu, umurabe ico bita body language n'amajambo yihoze, umwobuserve ukuntu ari karavuga, hanyuma umbwire yuko atakintu c'agasorobo wowe ubonamwo nk'umuntu wobuserva. Bo abazi Radjabu mumbwira, mugabo je numva ko ari umuntu w'umukombata w'umugwanyi akerebutse, avuga ari articulé auparavant, ku buryo ubundi ko ndabona ubuntu umuntu yanyagiwe komorodi reka mura. Bon, à titre de comparaison, donc kugira ngo urabe Radjabu imbere yuko bamushira mu mpimba, uyu ni Radjabu igihe batangura, vyose vyatanguriye mu nama nshingamateka
kumbure sepa muri 2010 gutyo reka urabe Radjabu ukuntu avuga n'inguvu nyinshi na eloquence kandi atahana ariko arasoma ucuraba n'ugira Radjabu ariko aravuga amaze kuva mu mpimba. canke ariko arashika. Ni kuki mutokwicara ico kibazo tuno biro iri ngaho ko ari ikibazo c'inama nshingamateka. Ibi rero vyo gupanga ibintu gutya en fonction y'abashika n'abafata ingendo ntaho bishobora kudushikana. Nico gituma rero iyo mwintroduza guhindura calendrier mugabo mutazanye ivyo bibazo vy'ingorane mufise mwebwe nyene iwanyu mu biro iwanyu ngaho musha mutuzanamwo ngaho. Nivyo rero twe tuvuga tuti niba mutumeko uwo mukuru w'inama nshingamateka aze ngaho mukwiye hanyuma duheze tudebate. Nivyo rero twashikirije naho mwavuze ngo abashingamateka benshi nta cegeranyo twigeze turonka c'ivyo twavuze kugira ngo tumenye tuti hariho abavuze ibi n'abavuze biriya. Ibi rero vyo kujaniranya en fonction des intérêts nivyo rero twebwe tuvuga tuti pas question. Bo anyway ije nta context nzi ingene batangiye kujyana ariko urabona ko ari umuntu ariko aravuga araganzuye arafyura amaso arerekana amenyo aragura umunwa arata amaboko arafyura amaso aragukanurira biraboneka ko ari umuntu afise inguvu biraboneka ko ari umuntu winzi siniko novuga w'injyamunyu atanigwa n'ijambo adatinya kurivuga atavuga yifashe runtu urabona ko yashavuye kabisa. Donc ubu ni Radjabu je novuga ni Radjabu novuga atarapfungwa byumvikana ko uyu wundi Radjabu avuye mu gasho ari Radjabu yamaze gukubitwa yamaze guhohoshwa atanguvu agifise atakintu akimara ku buryo n'uyo batari kumwica bon peut-être ari kuronka bamwizeye bamuja inyuma mugabo sinzi ko yari azona recoveringa kuko ntawuzi ico abo bahizi bicisha aba bantu ntaco je nomenya pe abantu mukora muri systeme mumbwira. Okay ntimumbwira ni mu bintu mbe. Okay d'abord sinzi ahantu yicaye aka kazu bon neza ko nzisanzwe muri Afrika canke kw'isi yose ifise peruze. Okay yicaye wenyene sinzi ko yibana sinzi ko ari inzu y'ubwakiro sepa. Bon nimba wonye ukuntu yahagurutse umenga nta magara afise n'ukuntu atamuka umenga reka acumbagira umwobserve neza urabona ko atari umusirikare karatambuka. Okay kuri iri genekerezo rya mbere ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2016 okay hari mu 16 mu kwezi kwa gatatu hanyuma nashaka umurabe ayo maboko yombi ukubazo cyane cyane uko sinzi ko novuga ngira n'uburyo kuri jewe ndi ngari ko n'ubamfukuwe je pense uko kubamfukuwe urabukuntu muvuma kuri gukora uko observe neza iminota 5 ya mbere je mbwira ko ubona kujya kuboko gusanzwe. Kuri iri genekerezo rya mbere ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2016 twashaka tubyibutse yuko ari umunsi w'intibagirwa ku bagumyabanga no ku Barundi batari bake biyemeje ibintu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu ndetse n'iyubahirizwa ry'amategeko. Urabona ko kujya kuboko aguma fumblinga intoki urabona ko kujya kuntatambisha intoki ukuraba ukuboko kw'ibubamfu cyane cyane ariko nuko uburyo umenga kwaramugaye koko umenga ni kunakora bo to be honest mu nyuma ya sokoro yarakora mugabo uri kurabona ko umenga ayo maboko yose yaramugaye kenshi iyo umuntu ariko aravuga akoresha amaboko azarare kwerekana ibintu avuga kayaduza ariko wowe kunta amaboko ari yamasa ahantu ntabwo ari kugoroka umenga mu nkokora ntihakora urabona ukuntu afambiringa udutoki ku ibubamfu ashobora ko ariko yari ameze kuva na kera narindi kuko je ntawe narinzi sinagende mubona kuri televiziyo kubera je navuye mu Burundi batarafata icyo gihugu cabo ariko je ku ruhande ko ndamuobserva muna ko ari umuntu umenga n'umugwayi so umuntu ariko akomeye en principe kubafunga bidakwije amategeko. Nashaka ubwa mbere ndabibutse ivya urukurikirane gukundu ibintu vyagiye birononekara gushikaho Petero Nkurunziza afata ingingo zo kunta mwibohero. Nkuko mubizi umugambwe CNDD-FDD ugisozera urugamba
wari wiyemeje guhagararira demokarasi eka ndetse kubahiriza amategeko ku buryo abayarenzeko haba amategeko canke bo ivyo bintu CNDD-FDD biyemeje bavuze sindasoma manifesto yabo niba bayifise numva ari ibintu vy'amablabla nyene vyo bavuga kuva na kera vyo bapfuye jewe ntashaka no kubimenya n'umugambi uri dysfunctional n'abantu nyene bavuye mwishamba zo munyeshamba ariko je ndi kuvuga gusa je ndi ko observe musasi nagiye nuko intaka yavuga sinabiteza amatwi cane kuko bon turabizi bapfubuhizi ubisuma vyo bariko bariba nta bindi bintu bariko barapfa bikomakomeye nta ideology baba uvuga ngo bapfuye ideology ngo umwe yashaka kubaka barrage undi ashaka kubaka aeroport n'ibintu gusa bapfa vy'ubuhizi bwabo n'uwo Bunyoni yakoze ibivyinshi baramwihoza mugabo hageze yuko abakora ku bintu vy'ibigega vyabo niho batanguye kujyana ico ntawo kwirwa rakirandira ariko encore une fois ngo waradugije ukuboko ijya mbere amaze igihe kinini arakuduje quickly sinze ko yagize thumb up je ne sais pas ariko urabe kujya ku kuboko kwiwe kwibumoso je nuvuga ko kwamugaye ukuboko kw'uburyo ahubwo kungira ko aramugaye gose nyene ijana kwijana ko umenga ateyemwo sepa umusunu wagifashe kuboko kose kurarambaraye ni kubuja hari agatoki kamwe kaza karabuja hanyuma ukuboko kw'iburyo kw'ubamfu plutôt nazo intoki ziguma zikora ibintu bidatahura okay aradugije urundi rukumu rimwe aradugije urundi rukumu okay kumbure amaboko arakora je niyo observation nagize none kumenga n'umuntu atagikora neza amaboko voilà barayaragaranzuye etc je nico nashaka kuvuga ko je nabona umenga umugabo ntakomeye neza umenga je ntariko arakora amaboko ntabwo akora neza arafise ikibazo alors kumbure nibeshe amaboko ashobora kuyagorora nibiki mugo je kujya kunta fambiringa amaboko kandi ashobora kuvuga igihe kirekire amaboko ari ku ruhande rumwe je mbona kumenga n'ikibazo yafise ku magara yiwe rero mu ikoraniro kaminuza niho yatogwa kuba umukandida w'umukuru w'igihugu hanyuma natwe tuba dutogwa kurongora umugambwe CNDD-FDD aho yarafise kagahigihigi ivyo bintu byo kuvuga ngo natwe mwebwe nande ko yari we wenyene ibintu by'abarundi byo kugira ngo natwe ngo twebwe tuvuye mu Bufaransa twabonanye na mukuru w'Ubufaransa yiri wowe uri umwe wese mijewe nakoze nibi hanyuma nabaye kiniki natwe tubaye that's so confusing kandi mwebwe muratema na kubera you confuse yourselves okay sawa nagomba kuvuga ko jewe kubisanzwe nibaza yuko abantu benshi bapfuye mu gashona cyane bari bakomeye au sens bafise ibintu bikomeye cyane leta iri kirabahora ko batabarika ngo basohoke impore ko donc hari ukuntu nibaza kumbure kwera torture canke ivyo bagaburira je ne sais pas canke ibindi babaha ko bashaka gusohoka bamerewe nabi nibaza ko Bunyoni kugera habamaze kumuha mva ngo nyakajusi canke agafu canke n'importe quoi ku buryo Bunyoni mu bisanzwe ukuntu bizogenda we azokwivuza hanyuma apfe bavuge ko yishwe n'ingwara ashobora kuba ingwara izwi nka diabete mu bisanzwe biroroshe bamenye ko diabete biroroshe ko bakwica bavuga ko agasukari gakeyi canke bakakwima umuti canke gushira ahantu ushaka gukora sport biroroshe gatoyi canke je sais pas ikintu cyose cyo guhitana kwa diabete buri fragile ndibaza nibaza ko ariko n'izindi ngwara ikintu cyose kubera i Burundi kwanza nta tohoza ribaho umuntu yapfuye ngo apfuye kabazwe ivu na president de la République umukuru w'igihugu agapfa ntihabe autopsie un président de la République donc novuga ko abagabo bariko baritanana ikibazo cyo mfise who is next ninde azokurikira reka tumurindire nta kundi vyogenda sawa muge munsi mwiza tuzosubira bye bye